abamama b'iki gihe turabanebwe bivuga ngo nuko iyo mu gisagara n'ubugesera kumbure mwebe ngira vyopfuma arabyuka mu gitondo akarambya amaguru akashira ku meza akatsa televiziyo n'agatelefone na televiziyo na telekomande umunsi ugaheri uko ntamenye ko igitanda byutsemo ari bugisase ntamenye ko abana batashe ngo ntamenye ati mbega mu gikoni biriko bigenda gute byari biri ngombwa ko umugore w'ubwenge amenya ati uyu munsi twatetse ibirayi si ngombwa ngo ubufise ibirenze oya si ngombwa ariko ari maso n'umugore w'ubwenge babitubwiye ko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko igipfapfa kirusambuza n'aya maboko aya nyene Yesu ashimwe turumvikana allo ikigira kabiri kitubuza kuba abagore b'ubwenge tugira inshuti mbi kandi izi nshuti mbi nitwe tuzironderera wera wowe byagiye ku ntebe tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mwami Imana zongeye kutugeza muri kino kibanza turi bazima mwami Imana nta kindi cyatuzanye ni kuvuga izina ryawe ni kuvuga iby'ubushobozi bwawe mwami Imana kubw'izina ryawe ryera Kristo Yesu turagushimiye ko watugiriye neza mukunzi mwiza none tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe mwami turaciye bugufi kugira ngo abari wowe ushigwa hejuru muri kano kanya umugaragu wawe ugiye kuvuga ntaba ari we ariko izina ryawe Kristo aba ari ryo rishigwa hejuru ibyo agiye kuvuga si ibyiwe n'ibyawe n'abagiye kubwiriza sabiwe n'abawe Kristo umuhumekere mwami Imana kugira ngo abashe kubona ibyo avuga ubwiwe naco yo kwishoboza Paulo yaravuze ngo si twebwe twishoboza ariko ni Kristo dushoboza Kristo ubane natwe dushoboze ubushobozi bwawe buganze muri kino kibanza natwe twicaye tubashe kumva izina ryawe rigendagenda hagati muri twebwe abababaye ubirure mwami abagwayi ubakize kuko uri Imana ishoboye byose haleluya twizeye kubona ukugira neza kwawe mwami ijambo ryawe rirambwira ngo bunamuye amaso nibagira uwundi babona atari Yesu wenyine ni wowe tugomba kunamurira amaso tureba haleluya tubone Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi umwe watsinda rupfu na kuzimu utsinda ibiturwanya utsinda ibiduhiga kugira ngo imbaraga zawe mwami Imana aba arizo ziganza in the name of Jesus twizeye kubona ukugira neza kwawe kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe buri wese atahana ishimwe ryo mu mutima avuga ngo niboneye Imana nabonye kugira neza kw'Imana uduheze kuririmba za zaburi z'amashimwe mukunzi mwiza kuko uri Imana ibikora ikabikomeza izina ryawe ni ryera Elione Shaddai haleluya tugushimiye neza yawe mukunzi mwiza asante kuko utugiriye neza asante kuko wemeye kubana natwe ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe ngiye gutera haleluya kubwo gushima Imana ijambo ry'Imana yatubwira ngo hahirwa ababa mu ngoro yawe ngo bama bagushima udasiba haleluya abagomba gushima Imana zamura amaboko yacu tumubwire Kristo ngo turagushimiye haleluya 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 nge ntimuje mu mosha mabi umutima niwo ukunze ariko umubiri ufise intege nke Yesu ashimwe turajya mu ntege nke kenshi bavuze ko ari gusenga iyo umuntu adasenga ntigera aba maso arakanura amaso y'umubiri ariko amaso y'impemu aba asinziriye ntacyo bimaze ko twokanuraya gusa ni byiza ko dukanura amaso y'impemu kugira tubone n'ibidutsikamiye Yesu ashimwe
tubona ibyinyegeje. Abapfumu n'abarozi iyo bahuye bo mu mabarabara baramenyana, ariko birababaje ngene abakristo duhura ntitumenyane ko turi abakristo, kubera harimo ibyinyegeje inyuma, kubera ntituri maso, kubera ntidukangutse. Biradusaba gukanguka, tube maso. Imibiri iranka ukumva umutima ukubwira ati senga sha, niho hari ubukiriro, niho hari ubuzima, niho hari ubugingo, senga. Mugabo ugataha warushe, ugashika ukaduza amaguru ku gitanda. Ubundi twe dukwiye kubanza kubaka inzu ya Kristo. Imbere ko twubaka twebwe izo tubamo, bikwiye ko tuba hanze y'amazu yacu. Imbere ko tubanza kwinjira, tubanza twubakira inzu Kristo, kugira twebwe twinjira inyuma, ariko Kristo tumusangamo indani. Yesu ashimwe. Nukuri umudamu akangutse akora iby'ubutwari, umushinga ntaho wiwe ahari bigenda neza, no mu gihe atahari bigenda neza, ko hari ibyo atabamwe kubera arakangutse, ari maso. Ni umugore w'ubwenge. Babitubwiye ko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko igipfapfa kirusambuza n'aya maboko aya nyene. Yesu ashimwe. Turumvikana? Allo. Ikigira kabiri kitubuza kuba abagore b'ubwenge, tugira inshuti mbi, kandi izi nshuti mbi nitwe tuzironderera. Tuja mu nsaku gusa, nta kindi dushoboye. Abamama na mu kuvuga tugira amajambo ku munwa. Yesu adukiza amajambo atagira umumaro. Tuvuge ayo kumuvugira gusa, tuvuge ayo kurera abana bacu bikanguye, tubature kumugisha, twatura ibyizigiro, tubireme tubishire ngaho. Mbega ngo birema sanga kuri kuvuga urusaku nivyo kunda. Umuevangeliste wacu niho ahora atwigisha ati, iyo usiga umwana mwature kumugisha, mubwiye ko ari umugisha w'amahanga. Kwihanga ryose rizomana avuga ati uyu mwana mwabyumvise ngo uhoraho yamuhaye umugisha. Kumubona gusa abantu bazazabona ati uwo mwana uhoraho yamuhaye umugisha, amahanga akabyemeza. Yesu ashimwe. Mukamwatura ko amajambo ko ari umunyabwenge, naho aba uwanyuma mu ishuri atura, uri umunyabwenge wa mwana we, uzoshikana benshi kure, umva umuntu akomeye, ukamwatura kandi uzi ko ari uwanyuma. Mugabo hari abandi bagenda kugura amakaye, agaheza kuyagura n'ibikoresho byose, wehe mugenda ariko ntacu uzovamo, wahejeje kuvyica byose. Yesu ashimwe. Wumva bimaze iki kugura ayo makaye? Ntaco bimaze. Turamariye umwanya mu vy'isi. Yesu ashimwe. Turamariye umwanya mu vy'isi. Benshi baraborewe. Hari inzoga nshasha bakoze zitwa kike, barazinyoye zirabishe. Inyuma gato usanga yavyimbye amaguru, inyuma gato apfa ahagaze. Igiti bagitema ubona gihagaze, ariko bagihera munsi, mu nyuma kikeguka. Abo bantu bariko bareguka, kandi ntaco begukanye akaboregwe. None itahiro yiwe nirihe? Kandi n'abamama basigaye baboregwa, baranyoye inzoga baraborewe. Ariko nizere ko muri mwebwe musa gutya atawurimo ntawe. Yesu abaho umugisha. Telefone ziradutwaye umwanya, turateba muri telefone, turateba muri YouTube. Hari akantu kitwa TikTok koko n'ubugesera. Umuntu arasinzira ijisho rimwe bikanga ko asinzira, bikanga ko aruhurira ubuzima, bikanga ko yiruhura wenyene, bikanga ko yitaho. Kubera aho kantu kitwa TikTok naho gafise ivyo bintu. Navyo biza gute? Byo kwica ubugingo gusa, nta gikiza na kimwe kirimwo. Ntaco. Tubitevyemwo. Bamama kanguka, bamaso. Ndabahamagara kuba maso, mukanguke muvyuke. Ivyica ubuzima birahari. Ibibatuma mu abagore babi birahari. Ibibatuma mu rusambuza intoki kandi mwarahezagiwe biriho.
byigize inyuma kuko muraciye mufise ubwenge. Batubwiye umugore w'ubwenge ngaha nta igipfapfa bagiciye ko, ariko je nshaka tuvuge ku bwenge kuko muri abanyabwenge, siko kuri? Yesu abaho umugisha. Ikindi gitsikamiye abamama b'iki gihe, turabanebwe bivuga ngo nuko iyo mu gisagara n'ubugesera kumbure mwebe ngira vyopfuma. Aravyuka mu gitondo akarambya amaguru akashira ku meza akatsa televiziyo n'agatelefone na televiziyo na telekomande. Umunsi ugaheri uko ntamenye ko igitanda avyutsemo ari bugisase, ntamenye ko abana batashe ngo ntamenye ati mbega mu gikoni biriko bigenda gute. Vyari biri ngombwa ko umugore w'ubwenge amenya ati uyu munsi twatetse ibirayi. Si ngombwa ngo ubufise ibirenze, oya si ngombwa, ariko aho kagari acumbira abana. Umutware yatashe, menya ko yatashe. Ayo matelefone aratwishe, menya ko yatashe, mwiteho. Erega n'umugisha Imana yaguhaye, erega havuye Imana arakurikira. None ni wabinegrije bizogenda gute? Aba mama bubu bafovye abashinga nta Imana yabahaye. Erega nuwonyene nta wundi nashaka bikigaba, ariko ni gwawe, ni wewe kumuhanwa, ni umushikira wa mbere, ni wewe, nta wundi. Yesu ashimwe. Nta wundi wo kumushikira kiretse wewe. Urashaka kumubwira mwe mbega wazanya ngahe, ukaraba ugasanga nta na 10 yatahanye, mbewe kutayazanye. Ntibiri sanse ko ari wakora wenyene. Dufise amaboko abiri, bakagira amaboko abiri, ari kandi biraryoshe ko hari agufasha agatambuka nawe ugakurikira. Mugabo mama bubu telefone no kuraba impuzu abandi bagore bambaye, biriko biratuma abapapa benshi binjira mu madeni. Bakinjira mu madeni ugasanga urugo rurasambutse. Kubera iki? Nimba abanya mugenzi we yambaye igitenge ciza nawe akeneye kucambara, mbega muranganya ubushobozi, mbega muranganya uburyo burangana. Nimba butangana, menya ico gukora. Umugore w'ubwenge rarira kawunga, uteka irengarenga canke umusoma, birabumba biravyibusha abadamu ugasanga asa neza. Kubera iki? Arafise hapfukama mwijoro akabwira ati Mana mu bwenge bwo kubaka urugo rwanje, akaduha ubwenge. Musaba ubwenge Imana. Hari amajambo yahumetse mu gitabo cera ngo ubwenge n'ubwugamo. Saba ubwenge, jya yonsenga buri gihe sindabusiga. Nabwiye Mana aho wabonye nabaye igipfapfa, hanura kosora jewe nkivuga mwizina, jewe Janete nkosora ahantu haragwaye iki kamere. Mana nukuri sinaje kubigisha gusa ko ndabizi ko mubizi, ariko hari ibyo turenga ko tuzi, siko kuri. Ndaza kwifokasinga cyane ndanabaraba ba mama, aba papa dirisi cyane, ariko reka tuvugane namwe ba mama. Nimwe mwaduhamagaye, reka tubabwire tuba abanyabwenge. Ubwo bwenge ko Bibiri ibivugaho inciro nyinshi, mu migani hoho birarenze babuvugaho. Ndazi ko amajambo yose mwayamize bunguri, ariko hari igihe muyirengagiza kandi muyazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ikintu ariko ndababwira cyo kwigeranya n'abandi. Mbega mugenzi wawe nimba yatetse agasosi ningo mbugateke, none mbega wewe nimba mwene wawe yamwibutse we yakwibutse, uca wirukira kwa Minani ku kabutike kuja gukopesha. Mbega yo kwishura rihi, uca umugore w'amanyamadeni, uca uhusha inzira. Nimba aho ruca hajya uca uhindura. Mbega wabaye umunyabwenge, wabaye umunyabwenge, wabaye ca gipfu batubwira ute mu nzu kubera hariho ibyo bamunanije, siko kuri. Nukuri Yesu atubabarire cyane. Abamama ntitukigira imyanya yo kwitaho. Abamama dusigaye dufise ingeso yo kuvanga ibintu, turabivanga. Umwanya gusenga, umwanya wo kuramukanya, umwanya w'imanza
byose byatubereye urudubi. Erega niyo utabicangura byose bizokuvanga, uburi ico wakoze neza, uburi ico wakoze nabi, uguma uhagaze hagati kari mu mazi kaguma kizungurukako ntagira ahantu na hamugera, kubera udashaka kugera, kubera byose urabivanga. Byari byiza ko dufata umwanya wacu n'Imana ukayibaza ukayisobanuza, ati mbega Mana kuri iki kintu kivuga kwiki, ibaze ni data wacu, uyihamagara ati ngo ingo hahanda gukeneye nyaguhezagira. Niteba muhora mubona iteba, bisaba ko witunganya wewe ukagira uwo mwete, ugatanga ico kiguzi cyo kwihererana nayo, mukaganira mukavugana ukayibwira. Kandi ntirangure ngo uriko urateka, umwanya wari wo wose ukenereye kuganira nayo muraganira, siko kuri. Naho mwa muri mu modoka mugenda urayibwira ati wa Mana raba ni jewe, utitaye ko mwicaranye ukavuga ati ni jewe nawe, ni Janete nawe, none iki kintu ko bimeze uku kw'ikintu kingoreye aha n'aha biri gute? Iraza kandi aratanga igisubizo. Dufise amasezerano atabarika muri iki gitabo, atabarika. Amasezerano ari ngaha ntabarika, ni menshi. Igihe kimwe nari nicaye ahantu byanshobeye, nari nahombye mu rudandazo nariko ndakora, ariko nahombye kuba ntabaye maso. Kuko iyo mba maso kudandaza tukunguka n'umugabane w'abana b'Imana. Abana b'Imana ntibahomba kuko yaduhaye ubwenge. Ukavuga ati nindangura 500 ndagurisha 700, 200 nayi wanje, 500 nzosubiza kudandaza. Siko kuri? Ntiyaduhaye ubwenge kugira tubukoreshe. None nimba wungutse 700 ukayarira rimwe, wumva uzosubirayo? Je narahombye rero, novuga ko natewe, novuga ko nanyazwe, novuga ko inzige zaje zikajya ivyanje. Kubera iki? Amahera yabaye menshi ndadibamo. Urana umuntu ahaza w'umumama ukwipepera gusa nukurondera ukutembera, nari ndibamye. Ariko nshima Yesu Kristo ko yankanguye. Kanguka namwe aho mwumva musinziriye, aho mwumva mwabuze ubwenge, habwire Kristo ati Kristo ahantu ndabona. Erega dufise utwitsa muri twebwe, dufise mpemu yaratwongorera ati mbega aha hantu bite vyawe. Siko kuri? Yesu ashimwe. Turafise abamama biki gihe kubera ubwenge buke twicira inzira gusa. Mbega uru rugamba n'ugwacu, twebwe gwacu ntaco dushoboye, ntaco. Reka tureke Kristo bari baducira inzira. Ariko mbega gucira inzira ryari? Nigihe wamwemeye ko mugendana nk'umufasha atigera hemuka, mwizere, mwiringire, ariko muzira icaha. Aradukunda ariko yanka icaha kiba muri twe. Siko kuri? Yesu ashimwe. Turi kumwe. Igihe nakanguka nkaba maso, naje ndabona ahantu henshi nanyazwe. Ubu rero hariho iyo ndi mu giterane ndafise isaha igeze, nca mpaguruka nkatora ituro, nkagenda nkabwira Imana, Mana iri turo niryo kugaruza bya bindi byanyazwe, kandi izobikora, kandi izonsubiza, kandi udutwe tw'imisozi ndatangwe kutubona. Yesu ashimwe. Nta muntu n'umwe yamwiringiye yigeza kogwa n'isoni. Ntawe kubona udutwe tw'imisozi, kandi kubera nakangutse
Yesu ariko aranshumbusha ibyo satani yanyaze, ibyo satani yatwaye. Naribarutse umwana mu gitondo isaha 9 z'ijoro, ndanyagwa satani amutwara. Ndabwira abantu duhora dusengana, ndababwira iyo nza kuba ndi maso ku rugezo, ndi maso, umwana wanje ntaba yaragiye. Tube maso, tubere maso imiryango yacu, duhagarare mu kirengero tusengera imiryango yacu. Tube barone n'abahuri bahagaze bafata Mose amaboko kugira Yosuwa neshe intambara ariko aragwana hari. Siko kuri? Yesu ashimwe. Nukuri naranyazwe namansubiza amaso inyuma nkababara nkabwira Imana, ariko hako yo guhombya ego, hako yo guhombya. Ndemezanya neza yuko hari ibintu bimwe bimwe byaje biraba kugira binyigishe, kugira nkanguke, kugira mvuga ati mbega jewe bimeze gute, ngenda gute, nizere iki. Bidusaba gutumbira Yesu wenyene, bidusaba kumwizera. Hari abantu turiko turizera abana b'abantu bigatuma tubibivume, ngo ubiza umwana w'umuntu aravumwe. Reka twizere Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Siko kuri? Yesu ashimwe. Hari abantu turiko dutinda mu makuru y'abandi, umunsi ukaguhererako mwicaye ahantu mugagira ahantu muhuriye, mugasohoka kujya kuraba abana, mukabaha uburere bwa nyakuri, mukabatoza ijambo ryiza, mukabatoza indero nziza. Mugenda kuvuga insako ati mbega ico gitenge wakiguza ngahe naye, bakubita imibare, ugasanga hakogaburira abana neza 5, fumagabura neza rimwe cyo kavyihorera mugatwa tuntu, kubera uri kuteba ku makuru y'abandi mpaka tugereho. Mbega niko kuri kumugore w'ubwenge? Nta kuri kurimo. Ayo n'amakuru y'ibipfapfa basambura urugo rwabo n'intoki zabo. Mbega uwo mwana ntago warakwashi, ibikorwa rero byabica bija hejuru. Avuga ati mbega nimba jewe mpora ndamufasha gato, umwana we yagwaye kwashi gute? Kuko hari ibikorwa by'ubupfapfa ukorera mu ibanga biraheza bikagaruka. Satani nta kandi kaza satani kumara amazanya. Siko kuri? Aramara amazanya. Yesu ashimwe. Ikindi biradusaba umwete kugira tube abagore b'ubwenge, bidusaba umwete mwinshi, biradusaba gutanga ikiguzi, biradusaba kwitanga, biradusaba kubiba. Hari umumama usanga afise impuzu 5, hari mwene se afise kamesura hageze kuja mu materana, akakamesura arako nyene kandi mukamwicana nukabubizi, ariko ufise 5 kazuma. Mbega bamama twabaye gute? Yesu aturengere, twitaneho bamama beza, twitaneho niko kuri, niwo muco mwiza wa Kristo. Siko kwiza? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ikindi kintu turiko turakora nk'abagore batagira ubwenge, ugasanga nk'umushinga ntahe wawe yarasubiye inyuma nk'akarorero, akaca aba mu vy'abisi bose babamo. Abamama akaca avuga ati nibugize rimwe ndakwishura 5, akaca mujya gukora byo kwihora. Mugiye kwihora urugo rurasambuka byihuse, kandi satani abahari avuga ati ntiwabibonye, ntiwabyibone n'amaso yayiwawe. Atego rero kuri iyo mpamvu ikintu numva wokora, ihore, mwihore. Hariho gasupari ku ruhande, nimba agiye kwa Roza akatira kwa gasupari nawe. Niko kuri, niko kuyiza. Aca kubwira ati raba muhurire hagati.
hurira hagati. Yesu aturengere. Uwo ni umugore w'igipfapfa, ariko umugore w'ubwenge aragenda ku cumba amasaha ntabanza kubabwira, murayazi, yo gutanga ikiguzi, ugafuka mukabwira ati Mana, ujya mugabo wambwiye ko tuzotandukanwa n'urupfu rwonyene, none ko atarupfu rurazi, ujya wundi sinitayeho no kumumenya, wewe ngarukanira umutware wanje. Pana kwaza ukanda ukamujya umutima, uvuye he bigiye amatata akaba amatati. Mugaruza isengesho birakunda. Hari umuntu mwigeze mubona yasenze yigeze hagira icabura? Ntaco. Musengere, mugarure. Aje naho ubuzi yuko avuye mu mafuti, engenga mwicari kumubaza ati mutware mwiza, iyo uvuye byagenze neza. Tuba abagore b'abanyabwenge, turiko tuba abagore b'ibipfafa atariko byari bitegeza kuteza kugenda. Yesu ashimwe. Aho kantu mwakumvise, mubaza ati kandi amakuru meza yegeranye urayazi, mubaza ati byagenze neza iyo uvuye. Wenyine azokogwa n'isoni, avuga ati none uwo mugore n'amafuti ndamukorera akaba azanye inginga, nkasanga ancumbira ubugari ari uko nshitse, apana ko nsanga ubugari bw'igiporo bwambaye iyindi shusho. Reka tuba abagore b'abanyabwenge, azotinda azogaruka, ariko muhurira mu masanganzira hariya, muca mubona ivyamugwamo. Bifurije ubwenge kandi mu musabe Kristo, nta kintu na kimwe twamusavye atwime. Yesu ashimwe. Sishaka kubateba kurandira, ariko nazanywe no kubabwira ku mugore w'ubwenge, kuko mwashatse ko tubikivugako, kandi nta kintu na kimwe kidusaba kiretse gutumbira Yesu wenyene, kiretse kumubwira ibidutsikamiye, kiretse kumubwira ibitugoye, nuko umva tukamwizigira tukamenya ati yamara nubwo ngaha bitagenze neza, ejo hariho ivyizigiro ko biteza kugenda neza. Siko kwiza. Yesu ashimwe. Abaho umugisha umugoroba, turacari kumwe, tuzoba ndakubana. Yesu abiteho.